tubaha ikaze mu kiganiro Bila Show twongera tubaramutsa abakunzi ba Bila Show turaza kuryoherwa nitwagimana umushyitsi wacu akaza muraza kumva ibitari bike. Yes, turafise umushitsi mu kanya kaza turamwakira no mushitsi asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Dumana Imana twarimbiye hasi ni hasi. Narahariwe naracunguwe dumwana w'Imana dumuraganwa murakoze cyane murakoze cyane Meze neza. meze neza ndagiye kuba ndi ngaha ndabazi ndiko ndavuga umwanya urumva nyene ngiye kujya n'abastar babiri so ariko twe tubwiye ko turabastar bityo bigenda superstar. No muvuga abastar babona muvuga amakuru muvuga ibiganiro bitandukanye urumva ko biba bitese nyine biba bitese Negrita tumubaza akabazo kamwe gusa kamwe konyene birashobora ko ari irya mbere winjiye muri studio ya BTV ukicinjira nike cyumviro cyanyatse kuza muri wowe ntabwo finalement ndagiye hahandi nabona ndyoherewe nshaka gushika urumva nyene naryohewe cyane. Ego uramutse abakunzi ba BTV Burundi n'abakunzi b'ibiganiro Bila Show. Amahoro cyane barundi barundi kazi namwe inshuti z'Uburundi abashingana bapasoni baruka turabaramukije cyane kandi turishimye kuba turi kumwe. Ni David NDUWIMANA turi kumwe mu bwa studio ya BTV Burundi aho tugiye kumubaza ibibazo bitandukanye ku byerekeye n'umurimo w'Imana asanzwe akora, eka kandi tumubaze n'amakuru y'iyo yahura mu myaka myinshi yaramaze atari mu gihugu c'amavukiro. Ariko duhere kuri ino bibazo tumubwire ngo David NDUWIMANA yatangiye kuririmba nk'umurimo w'Imana akawufata nk'uwiwe ryari? Icyo kibazo nibaza ko inyinshi yacu bite gato kubera natangiye kuririmba navukiye mu muryango w'abakristu ababyeyi banje rero muri Eglise Pentecote natangiye kuririmba muri Sunday School njya muri Eglise Emmanuel ni juste nkeza primaire cadura na poste ya Apollinaire donc ije na poste ya Apollinaire nibaza ko natanguye kwinjira mu muhamagaro niko navyita bica birakura cyane ngeze muri Oscar iyo byakuze bivuga ko byakuze cyane nditahura menya aho magazi n'icimara amamagare gukora. Ico gihe yari ryari mu mwaka uyohe aho watangura kubikora nk'umwuga kuko hari abarinzi benshi tuzi baririmba cyane cyane mu maeglise bazi kuririmba kugira ngo rero imyumvire kire cyumva ufata jewe ngirenda bitangura nk'umwuga créer YouTube yanje hamanze ndabikora abantu babona ibikorwa byanje abari kure babibona wowe byatanguye ryari mbega byaje gute? Kuririmba Jesse navuga ko ari umwuga n'umuhamagaro urumva kuko ndirimba Imana nkorera Imana rero kubitwara kuri YouTube cyangwa ahandi hose niko niyo si tugeze muri uyu munsi numva uvuga ati nshaka ko ibikorwa byanjye bishika kure cyangwa bihezegera abantu cyaba gucreya YouTube n'ibindi byose ariko natanguye kubona ko ari umuhamagaro wanje cyangwa kubyinjiramo cyane igihe nakora na album yanje ya mbere Yes niwe nizigira hari muri 2009-10 iyo byatanguye rero aho ngera rero mu kintu wanje mvuga nti natangiriye gukora ikintu cyose uri mu tuvuga ngo bakuru b'abandi mu ndirimbo za gospel aho twakunze kubona muri kumwe na Apollinaire, Dudu, Fortran cyangwa Fabrice ariko indirimbo zanyu zikaguma ari za ndirimbo tuguma twumva mu English turirimba n'akahe kantu mukoresha hari akantu nyine kakabijya ngira tutamenya
ako turimbo tuguma tutwumviza kaguma ari gashasha muri twebwe. Nibaza ko ikintu kibikora ni umutima uba uri inyuma y'ikintu cyose ukora. Umva nibaza umutima je nivuze ku giti cy'iwanje cyangwa nabo bandi bose, ni umutima ushaka gukorera abandi, gukorera barya abantu Imana yaduhaye. Donc ni kuvuga nta kindi umuntu aba akeneye inyuma y'ivyo, uvuga uti ndashaka gukorera Imana biciye mu ngabire yanjye, guhezagira ubwoko bw'Imana. Ndashaka umuntu yaje mu nzu y'Imana arushe akeneye kumva icyo Imana ivuga, ndashaka Imana inkoresha kuba inyinshi ku buzima bwiwe, ni kuba disponible kuri mission Imana yaguhaye. Ata kindi kintu kiri inyuma yaje. Twagiye gatoya turiko turanyarutsa kugira ngo dutumbereze ibibazo neza. Twashitse muri Australia washitse ryari? Hanyuma inyuma yo kukubaza ikibazo ndakubaza ikindi kibazo ca Australia. Ndashitse muri Australia muri tariki 17 z'ukumunani mu 2013. Ibaze umaze imyaka 10 utabona igihugu cy'amavukiro, ubiyumva gute mu myaka 5 ya mbere? Imyaka 5 ya mbere yari igoye kubera urumva umva uriko wiga ibintu byinshi, urumva kumenya ibijanye n'iyo societe, bijanye n'ingabire, ku bijanye n'ikirimi, ku bijanye n'ivy'akazi, ku bijanye n'amashuri. Donc aba ari ibintu byinshi muri umwanya muto umuntu aba ari kwinjiramo. Rero ntibyari byoroshye, en plus abavyeyi, inshuti n'abagenzi, eglise, donc ni kuvuga ibintu byose wabisize inyuma uri gutanga ubuzima bushasha, ntibiba byoroshye cyane. Ubwo mushaka uvuga ati je nzosubira muri cya gihugu ryari? Ubu wumva uvyifuza ushaka gusubira inyuma, en même temps ukumva umengo reka nkore, urumva nshaka kwiyintegra muri societe, kuko ahantu ushika ukumva umengo hari ukuntu uriko wumva muri wewe umengo na ahantu Imana yashize, kandi ntegerezwa gukora neza ahantu hose. Ni wa muco canke cya kintu ufise muri wewe ahantu hose uri umengo ndashaka gukora neza, biba bike canke binini nshaka kubyicara muri ko cyane. Benshi b'abarundi basanzwe mu mahanga baratubwiye yuko bigoye cyane ko bashaka gusohora indirimbo cyane cyane mu studio. Wowe byarakoroheye? Biragoye cyane kurusha uko umuntu avyibaza, kuko hariya studio nziza uriya ku masaha, kandi n'amafaranga aba ari menshi gose, kubona ushaka gusanga urishe nk'amadolari 500 kuri saha, urumva kandi isaha ntushobora gukora byose. Rero ikintu gifasha ari ingene ushaka gukorana n'abandi bantu batandukanye, ugasanga utuye muri studio wamaze gukora igice cya mbere. Hama ikindi naco kubera ari ibijanye n'umuziki nize, ivyo navyo biri mu bintu byatumye menyana n'abandi ba producteur, abandi ba musicien bahariya, ugasanga bamwe bafise ama studio, abandi bafise ama connection atandukanye. So ivyo ni ibintu byose byamfashije gusanga ndiko ndiyintegra muri societe. Uri hariya mu gihugu ca Australia, ni wowe wimenya ibintu byose, nta manager nta kintu na kimwe, ni wowe David nibako? Natanguye nibako, ata manager mfise, ariko ndafise management team ibijejwe biraba ibikora. Ikintu nshimira Imana vema kandi ingene byaje n'abantu baje kubinsaba ko dukora ico kintu, hama usanga bafise ibyo bashoboye je nashoboye cyane barekera. Rero ariko nibo babikora byose bijanye n'ivyo je nkora. Uri mu Barundi, mu baririmbyi, mu bantu tuzi mu Burundi bakora, donc tuvuga nk'abastar, umwe twashoboye kubona aririmba ururirimbo rw'igihugu gisanzwe atari iciwe. Ni ikintu cyanerekereje Abarundi, nanjye naratangaye bati eske yafashe umwanya wo kuyiga, bamutoye gute? Iyo histoire ndashaka yitubwira. Iyo histoire ni histoire ndende kandi ndabivuga mu majambo make. Donc byavuye je d'abord narize ibintu bijanye na opera, byo kuririmba bya opera, donc ndiga ibijanye na musique muri rusangi, ari n'ibijanye na music business umuntu yiga, na copyright. So ni kuvuga ivyo ni ibintu nibaza ko byamfashije. Navuganye n'umuntu twahuye twasengera muri eglise imwe, ndamubwira ko irya ndirimbo ndayikunda, ko ni indirimbo igoye kuririmba bivanye n'ingene yubakitse, umva irimo ubuhinga. Donc niba byoroshye ari indirimbo ushaka kuririmba kumva byoroshye kuririmba, n'izindi ziba zigoye kuririmba.
ego vema rero tuko tuganira mubwiye je ndakunda indirimbo ingene yubakitse umuziki wayo acarambaza byinshi nambya nta byinshi birimo ariko ndayikunda gusa ndavuga ndakeneye umunsi umwe nzoyiririmbe soit muri programme iyo yose kwa na programme menshi akunda kuba y'igihugu uravuga je ndashaka kuririmba hari muri 2017 hama 2020 uwo muntu nyene twavuganye niwe yaciye atorwa kuba CEO wa rugby ya Australia yose. Hama sinzi gene nabibonye kuri internet muri 2020 ndamwandikira ka message ndambwira félicitations ku byabaye acarampamagara ko ashaka ko dusangira ku mugoroba tujaguduhira dusangira tambira ico gihe mama ya rugby yari kuyegereza kuba acambwira urazi ikintu kimwe rero je ndashaka wewe uzoje kuririmba hajya ico gihe nibaza ko yabaye nk'indoto ufite kuko ntavyo nari niteze ariko kimwe gusa donc ko gukunda umuziki no kugira amatravail hama hari abarimvyi benshi batandukanye bamwe bashira hajya kugira ngo bashobore gutora mu umwe abigira sasa urungika ka video wifashe kwembuka barungikira mu bakagira selection niko byagenze rero muri selection donc jewe n'ikindi cyabaye nagerageje gusubira inyuma kuraba mu myaka myinshi yakiri heze ngene bayiririmba nagerageje kureba amateka yayo donc sanga hari note batigeze bayirimbira kuko iri hejuru cyane so je rero nayize ukwezi kose donc nakayimbo gato kamara 1 minute 20 secondes nibaza ko nagakoze nakagize repetition no kukiga kwezi kose donc imisi yose mu gatondo mvyutse ngira nje ku kazi ntonda saa 3 navyuka nka 6h nkaca nitegura nkaca nja kubera sinashobora kuyimbira mu nzu kubera ababanyi boca bakoma induru naca nja kuri eglise kwanza nkaca nugura nkinjira muri eglise indani nkaca ngoma induru nka 10-15 minutes nkaca nja ku kazi rero ama ntashe ku mugoroba 17h tuja akazi naca nsubirayo kandi nkabigira nkaca ntamurira so ukwezi kose guhera ndiko nditegura ico kintu so kuvuga hageze ko ndabikora ndi comfortable kandi abazungu ico bakunze ningene umuntu yashoboye kuririmba neza na cyane cyane kubahiriza umuco wabo ivyo biri mu bintu byatumye nyene binakundwa cyane wiyumvise gute uri kuririmbira hajya hagati muri bajya abantu mu gihugu kitari ciwaho wihaye ishusho imeze gute ufite byaramateka ko mu mateka ya Australia oza n'igihugu cy'abazungu ufite cyane rero kushika umuntu ashobora kubyibaza si nka Amerika harimo aba noir américain n'aba bose bafite ibyo bakora ariko Australia c'est trop muzungu cyane rero kubura umunyamahanga en plus y'umurundi donc umunoir ikindi w'umukristu ico n'ikindi kintu cabaye ikintu vraiment nka highlight ico gihe donc ko cugenda hajya en plus mu Burundi il faut bien souligner kuko mu Burundi abantu babuze ukuntu urumva nk'igihugu biri mu bihugu bashobora kubavuga ko ibihugu bikenye ku isi rero kubona umuntu avuye muri ivyo bihugu byitwa ko ari byo hasi cyane akora ikintu nk'icyo byatumye n'Uburundi ufite je fierté yanje yari guhagarara hajya ndiko bakabona Uburundi voilà so byari kandi cyari ikintu cyakurikiwe n'abantu barenga miliyoni 40 ku isi nihe mpamvu ushobora kuba yaratumye umara imyaka 10 yose uri mu gihugu cya Australia impamvu ya mbere nashaka kwiyintegra kuko uravye iyi national nayirimbye muri 2020 haize 7 ans ndi mu gihugu urumva so byaramfasha umwanya kwiyintegra kuko abantu bose twavugana hafi naguma nuvumengo mu bisanzwe niyo person je sinkunda kuja ahantu ndiko je sanze meze ndakunda ninjiye ahantu ndahametrize ninjiye mu kintu ndacinjiremo ndakibemo fume ntora akantu kamwe niyintegramo nuvumengo ndafise nanje ico ndiko ndakontribute so byaramfasha umwanya kuko nagiye mu bintu byo kwiga umuziki mu bintu byo kwiga bijanye n'ubuzima busanzwe akazi
bijanye na leadership management hakaba hari n'ibindi bintu umuntu aba ari kuyiga n'akazi umuntu aba ashaka gukora donc il faut kubikorera kugira ngo ushobore kubishikako so ntibiba vyoroshe kandi n'ikindi wumva umengo ndi ngaha Imana yampaye ingabire sindiko ndabikora juste pour jeje nyine ariko ndashaka ikintu ndiko nkora ngaha iwe nka legacy abandi bantu bashobora kwigirako. Ego turabandanije ni David twari twiteze mu giteramo ca mukuru wiwe Apollinaire cabaye mu kwezi kw'indwi ariko mu nyuma biza guhinduka byagenze gute? Vyahindutse kubera umwanya ntibigeze nyorohera afite ari gihe wisanga uri mu bintu byinshi uri kurakora asanga umwanya ni muto kuko akazi kanje ni ka lundi vendredi numva kandi ari gihe umva congé annuel iba ari ukwezi kumwe je n'uvumengo azi imyaka myinshi ntaje ndashaka umwanya ukwiye bemanze nduhuke shike muhira hama umuntu yaje yokora byo gufasha rero igihe ivya festival ya himbaza yaba nari kuza ariko umwanya wari muto cyane sinuvumengo noza kumara insumene mu Burundi akwiye imyaka yose kandi banuvumengo ndashaka kuza muhira. None tukwitege kuyizo kurikira ko tuzoba turi kumwe cyane kuko ari n'amakoncert turiko dutegura azoba muri juin turiko ndategura kuri Zan Beach no kuri Jardin Public so akaba ari niyo festival himbaza akaba ari nakamuka izuba mu kwindwi so ari ibikorwa byinshi muri batiki. Ni kuvuga David turamufise kurenga ukwezi kw'indwi. Ni kuvuga yaje muta yaje bisa yaje uragarutse rero mu gihugu cyacu Burundi wakiriwe gute wimva gute ahantu wari umaze imyaka 10 utahari ubona abamenyesha amakuru bagutegereye ubwo wimva gute musa? Urumva hari umunezero ugira cyedavyuka nkisoka aeroport hari hashushe cyane ariko umva hari umunezero ugira arakaruhuko ukarengera ubushuhe umva ntabwo mwumva ofete kandi kubona bajya abantu bose baraje ucutawe icyo umugisha Imana itanga n'abantu Imana iguhabwa. Hariho umwanya uvuga ati kino kintu jene nagishikira kubera imvugo ugifitiye nzokora ibi n'ibi nawe ukiri muri Australia ni bihe vyumviro wiyumvira ku bikorwa ushobora gukora ngaha mu Burundi? mu mwanya zoba ndi ngaha ari ibikorwa byinshi nteguye gukora kandi ndazi ko nzobikora kuko ndiko ndabitegurira. Hari ibikorwa byo gufasha abaririmbyi bagenzanje bafite ingabire zitandukanye, ico ni ikintu kizokorwa. Hari kuja mu eglise, ndakumbuye kugira ya myanya yacu na bene data. Urumva hari guhura n'imiryango, hari n'ibintu bijyanye no gufasha abantu bashobora kuba batishoboye. So ibyo byose ni ibikorwa umuntu ariko ategura kuzokora. Reka tunagukeze n'ibikorwa uheruka gukora. Felicitation cyangwa congratulation. Murakoze. Reka tubigiriye ko uyibwisahira tugiriye ko ni David NDUWIMANA tubwiye yuko afise ibikorwa byinshi. Muri ibyo bikorwa aho harimo gusohora indirimbo n'abandi baririmbyi bagenzi bawe cyane. Turiko turabitegura ingene tubigenze kuko uyu munsi maze imisi 12 nshitse. Urumva kandi cyafise amezi 2, so afise umwanya turiko dupanga ingene shobora gusohora indirimbo n'abandi batandukanye. Ni David NDUWIMANA twabonye hariya i Kigali muri Kigali yari yatumiwe mu gitaramo cyari cyateguwe na Alexis Dusabe ari kumwe na mukuru we Apollinaire. Cyari bakwakiriye gute, byagenze gute? Ya mu Rwanda byari bihimbaye gose. Urumva ugiye ahantu uvuga uri mu nyishu cyane Yesu rinyishu kandi ndakwizeye mimbagwa no kuba mu bwiza bwawe. Muraza muri konsere tuzoza twose bagute. Yego vraiment nukuri ndashima Imana. Jackie navuze ubwa mbere ndashima Imana kubw'abantu. Umva nasanze abantu n'umugisha Imana itanga. Imana yadushize abantu imbere dukorera, rero ko tubakorera niko nabo
bakaca baza bakatwereka urukundo so mu Rwanda batweretse urukundo kandi ndashima Imana kubw'ibyo ntazi ko cari igiteramo cy'aba legend cari igiteramo cy'aba legend Alexis Dusabe Apollinaire David cari igiteramo kidasanzwe kandi Alex nawe azoza muri concert yacu wow le 16 juin kuri Zan Beach. Yego cyane ugishika ngaha mu Burundi waragiye ikiganiro bamenyesha amakuru aho mu masanamu twabonye bari kumwe n'abarinzi bamwe bitsowe turabonamwo amagaba twarabonamwo abana batabona bagendana ubumuga bwo kutabona urashobora kutubwira ku bantu batari bahari bajya bazoba bari he kuri bo urashobora kudusigurira igituma d'abord reka mvuge kuri bajya batabona gituma bajya abantu je nabazanye seko harimo ibintu bibiri baza ko bikomeye bwa mbere ni histoire y'ubuzima bwanjye bose nabaye umuntu ariko ingene Imana yakoresheje abantu mu gihugu cya Australia banshoboje gushika aho nshobora kuba narageze mu bikorwa nibaza ko biri mu bintu nanjye nshaka gukoresha mu gushyigikira abandi kuko ari igihe ari ibintu tubona umengo ni iby'abantu bamwe atari iby'abandi umva cyane cyane nk'abantu bashobora kuba bagendana ubumuga butandukanye ari igihe bonyine bisuze sistema cyangwa bakisuzugura ku umengo n'abantu bo hasi ibintu badakwiye kuronka rero mu bintu jewe nibaza ko nshaka gukora cyangwa gushigikira nibajya abantu bashaka kuba bumva umengo ari ibintu bashaka kuzopfa bashitseko kubereka ko nta Imana itukura umuntu kandi Imana yampaye ako karyo tugasangiza n'abandi barinzi nabo batandukanye bazuba bahari hari amagaba hari Redemption Voice hari Big Zoe na Gabi tuzoba turi kumwe umva nyene biratesa hari n'abandi hari n'umugore w'abadamu twashize hamwe batuzokorana muri ivyo biteramo cyane cyane nico kuri jardin public ikindi hari n'andi ma surprise nyene dufise tuzokorerako so bizoba ibintu by'amateka Bwiye neza yuko mu bikorwa byamuzanye harimo ibyo gufasha abaririmbyi batoya biwe canke abakiriko baragerageza muri gospel muzobafasha mu buryo bumeze gute so cyane cyambere ni kubafasha kubereka inzira kuko umva mu Gifaransa ni bavuga ngo aho umuntu ifyo muri kumwe bayiroba siko nibaza ko icyo ikintu cyambere ikindi cya kabiri ni ugukorana nabo siko no kubereka experience n'ibintu bikorwa kuko ari igihe umuntu ashobora kuba afise byose ariko akeneye gusa agafunguzo kamwe gashobora kumwereka no kumufasha nyene yinjira kandi ikindi nibaza ko none abasaba kugira umutima wo kwiga umuntu akiga umutima wo kwiga no gushaka kumenya ko ari igihe umuntu aba yibaza ko yashitse canke ko yamenye ibintu byose ariko twese turacafise urugendo ikintu camfashije ni imilite cya bugufi kuko kwiga umuntu yiga cyane cyane akomera nk'umuntu nyene umengo arasuzuguritse ariko nigo rufunzo shika umuntu kwiterambere bimwe mu biteramo muri kurategura hari igiteramo kigiye kuba kuri jardin public kubera iki mwahisemo gushaka ko abantu bashaka kwinjira ata amafaranga mu gihe tumenyereye ibindi biteramo binjira mu gihe babanje kuri dushaka gukea umwanya wisanzuye n'abantu bose batandukanye bava mu mihingo itandukanye bazoze duhimbaza Imana tukazira Imana hamwe so nico nyamukuru kiko kibikora si uko amafaranga turakeneye cyane rwose kandi umva arashobora kudufasha ibyo turiko dutegura mugabo yatubwiye ko ari ibiteramo bibiri Zan Beach na Jardin Public twobaza Zan Beach bo bazuriha ego bazoriha Zan Beach ni VIP dogala ho tuzogira n'imyanya yo gushinga intahe kuri parcours tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu amajana public izoba yile 25 tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu nyene nimba atari banga akajabana baragakunda nimba atari banga kenshi hari igihe batubwira ibiciro ariko kandi ari banga nta kibazo ibiciro byo kuri Zion Beach
naje nabyumva team iri kubitegura kumenyesha ico bafashe ariko abantu bariko badukurikira ibintu byo kuri Zan Beach muzoriha muhumura ari aba boss muri ko murara televiziyo muzoriha asaba boss umva nibisigura ngo urumva ngo kuri Jade Public yacaza abakete oya boss oya urazi gituma gowe hari gishiraho pri ebana muta desamire ku muntu si benshi bafise ayo mikoro bashobora kuhashika ariko kuri Jade Public hari abazoza benshi ya ofete ni ivyo ofete ushaka gushikira abantu ari abantu okay umva abantu baratandukanye abantu baba bumva umengo ashaka gushigikira ni nkuko no kuri Jade Public twabigize ku buntu ariko umuntu ashaka gushigikira nibijobuza ko yoshigikira kuko ibintu dukora bitwara uburyo umva ya kandi byinshi cyane kuko navyibaza ibisigwa ngo umumvungura amafaranga ibintu byose byarakoze byaraheze amafaranga yose arahari turacakeneye uburyo bwinshi niko kwitegura nibyo bindi ushaka gukorera abantu bacu tugira imyanya myiza tubifungura David abaririmbyi bo ngaha mu Burundi ndiso yuko iterambere ryabo rinezerewe cyane turi muri gospel iterambere ry'umuziki wa gospel ngaha mu Burundi uribona gute wewe mbega hari ahandi hantu wabageze ni igiki kibura kugira ngo bashobore kugera aho ushaka ku ruhande rwawe bageze kuruhande rwanje bariko babikora neza birashimishije kuko fait nta kintu kiryoshe nko kubona umuntu ariko amenya kugikora ingabire yiwe atabona umuntu muri ku ruhande wenyine akagikora tako umuntu abakomeye gose lakini kuvuga ushobora no kumufasha biki cyane umureka gusa utuntu duto ushobora gushika ko tumufasha gusa kwinjira ashike kure kuko ari langage ibiri local na langage ibiri international biratandukanye gose rero abantu ushaka gufasha umuntu mukure muri mu kantu kari local gusa mutwara handi so nivyo ariko antukanashaka gufelicita abaririmbyi ba gospel nige nishengero ariko yishigikira mu buryo mu cyangwa ubundi kamwe ko bagitera imbere babandanya mikindi gusa no gusaba nibaza ko maybe bizoba mu nyuma ingene abantu basanzwe bakora iby'ubudandaji amasosiyete yoshigikira umuziki ari amastrategie menshi ashaka kuba bayeho sama societe gusa n'ama eglise birashoboka kandi iyo abantu bicaye hamwe bavuga ngo bubiri buvurana ubuvura so abantu baciye kwicara hamwe tukagerageza kubiganira amastrategie kandi asanzwe yoroshe ashaka gutuma ibintu bitera imbere bikaduga bikava mu bintu bito kaja ku rwego rushimishije rwa mpuzamakungu ego ni David asanzwe azwi kera tumuzi aririmba indirimbo za gospel arava ngaha aragenda muri Australia hari benshi bavuga ati kwa David byamye byera byose ngo de yarahise uriya kabisa nta kibazo afise twashaka kubaza nigi mu buzima bwa David gushika uno munsi avuga ati naho abantu bashaka kuvuga ko byose bisa n'amata cyangwa byera ngo de hari ibintu byagiye biramfuna byanci intege kugira ngo ndinde nitwa David ndinde nizerwa mu mahanga hari ibintu byinshi nabanje gucamo tubwire bike muri ibyo bike muri ibyo ni kutaronka novuga support yo gushika kuvyo ushaka gushika kuko umva umuntu wese aragufasha akagiraho agarukira urumva ibisanzwe mu buzima kandi nakibikirimo niko ubuzima bumeze urumva ikindi naco niba vyoroshe kuko bisaba gukora nibaza ko ndi umuntu ashobora kuba abantu bashaka kuba banzi kuva kera gushika n'ubu n'umuntu ashobora kuba ubuzima butigeze bworohera na gato urumva kuko bivanye n'ibyo nashaka gushikako kuko nivya bindi uburota ushaka gushika ku kintu kinini urumva kumva urota byagabanutse oya ntibishoboka uriko urarealiza gusa urarealiza unarota kuko vision nibaza ko ufise vision nini vraiment ikurenga nibaza ko nivyo kandi nibaza ko ni Imana yabikoze kandi ndacarota n'ubu sindashika aho nshaka gushika sinibaza ko ndakora na mwatiye
cyangwa no kuririmba sinabaza ko ndashika oya ega ari umuntu acagira ubwo bari kuravuga David narashika nanje none bizoca bigenda gute jeho rese ndanatangura oya sivyo no franchement siko kuko hari ahantu umuntu abashaka gushika nuvumengo ndacari mu rugendo kandi ndacari rurerure cyane ni bukebuke yego kandi abantu Imana izaba mu nzira bakagusunikira ahantu kanaka no gasunika abandi kanaka donc sindashika kandi bibiyoza ko mu ndoto ubuje mfise nizo gusunika abandi cyane cyane ukora ariko ushaka ko nabandi bashika hajya bashitse kandi ikindi hajya nashitse nca ndakorera ko neza kugira ngo abandi bantu bashitse bazobe bafite reputation n'intahe nziza donc biboroheye aho ugeze nta muririmbyi n'umwe atobishima cyangwa nta muntu n'umwe atobishima ariko nduvume ngo mu kurangiza wogira ico impanuro cyangwa ico wamagariye abantu bafite impano yo kuririmba gospel ugira akajambo wabwiye kuko hariho byinshi bica intege umuntu nk'uko wavuze nawe warahuye n'ibyaguca intege ivyo rero biduca intege umwanya umwe biradukomeza mugabo hariho abantu baca bajana navyo gira akajambo neko wubahanura cyangwa ubahamagarira bikamubwira ko akantu avuga ati narigishijwe mu buzima voilà ikintu cyambere cyane nk'umuhinzi wa gospel ni kugira ari ikintu tubona kuvuga kenshi kugira ngo imigendere na Yesu tukabivuga turengana ariko ifo kugira Yesu mugenzi wawe mu rugendo rwawe ikindi cya kabiri kuba umwizigirwa muri bike kuba umwizigirwa muri eglise locale hajya ahantu ukorera hari abantu babiri hari abantu batatu hari abantu 10 20 igihumbi ibihumbi bibiri umwizigirwa bajya abantu Imana yagushize imbere bubahirize bakunde bakorere ntukore witeze witeze inyungu witeze ko baguha amasifa bataguha amasifa wowe mission yawe si amasifa ukeneye wowe uri hajya ko Imana yagushize hajya kwikorera pana kwikorera wewe pana kandi gukora ngo yiteze ba apprécier umwizigirwa muri ivyo bike urimo ubaha abantu ukorana nabo kandi gira umutima wo kwiga n'ishaka cyo kubandanya ntibiba byoroshe ufite umunsi mazoshinga intahe ingene nkitangura ntivyigeze binyorera na gato ariko nasanze kuba umwizigirwa muri bike kora kuba umunyakuri kuba umuntu atari mu tuntu utari umuntu afise agira ishari numva ba umuntu wowe na Yesu mujane ba ponctuel ba organize mu bintu byawe nibaza ko n'utuntu duto nk'utwo bishoboza umuntu gushika ko shaka gushikako tugushimire cyane ariko sinogena nawe cyakabazo naho twari twavuze ko turangije abaririmbyi ba gospel hari gihe basohorana indirimbo n'abasanzwe batarimba gospel batimba sikira cyangwa ugasanga barimba dufate nk'amagaba mugasohorana indirimbo ubifata gute uko hari ababifata gutandukanye ugiye ku magaba kuko ari na clip twakoranye amagaba bagira no muri wedding n'inayaje baraje baratamba umva sinzi ingene bavyita kuko naje nayimvye imwe nationale yo muri yose ari igana indirimbo idakijijwe kandi sinovuga ko inakijijwe umva niko ariko ni baravuga kubera iki basura none izo mwe muzahura ikintu gusa nibaza ko je ntoshigikira canke je bwanje ntokora ni gukorana n'abarinzi barimba secular music turi kuririmba ziga message zigira ariko twiko byimba indirimbo y'igihugu yego ihayagiza igihugu cyacu kuko mission d'office niyo gusengera n'igihugu nibaza ko aho kuri urwo ruhande
nanje nobikora ariko hageze ari message ntashobora kwinjira ibintu ntashobora kwinjiramo ya message cyane n'ikindi ari ibintu tutashobora kwifatanya navyo kubera umuntu mudasangiye ukwiza nishobora kujana n'umuntu mudafise mudahuza umva iyo muri ko muja mutabona ibintu cyo kimwe ntibishobora gukunda ego reka tugushimire ariko hari abantu vuma batari bumvise kajuka bakumvise buke masegonda 15 gusa urahejeje ariko kandi reka dusubire tukugore imbere yo kukugora hari ikintu tutoba twakubajije ubwati akajanye ariko tubibutse ko mu kwa gatandatu itariki 16 tuzohuriye kuri Zen Beach itariki 20 ego tuzohuriye kuri Jardin Public aho tuzoba turiko turaryoherwa muri bwa bumwe bw'abarundi dukunde ibyacu tuzohuriye kuri Jardin Public ikaniyo abazaga akarimba kahebasha akarimba bishaka ndazi ko ushobora gukora ibirenze ibyo nsaba ndakwizigiye Yesu umukunzi wanje kubimenya biraduhura umutima nisemu kumviri jambo ryose umbwira. Wow. Zahetse arabise tuzurira hariya nyine tuzabikora neza wase kubimarira ngaha byose aratubaniye kwe mama ndababaniye bamumbabarira ariko tuzurire hariya tuzovyumva mu buryo bwiyaguye. Okay, uko uvuze ati duhurire hariya majambo ya nyuma hama tukwerekeze gira akajambo bwiye abakunzi bacu mu kubasezera unabatumire kuzohashika. Bwa mbere nashaka kubashimira mwebwe ingene mubikora neza bwa Mike biraryoshe kandi Imana ibahezagire na BTV ubwayo kuri aka kanya. Amikindi no gushimira abarundi n'abarundikazi n'inshuti z'Uburundi bagomba badusengera badushigikira mu buryo bwose n'ukuri bushoboka kandi Imana ibahezagire kuri ico. Amikindi naco turabatumiye muri iyo migoroba tuzoba turi kumwe duhimbaza dutazira Imana hamwe. Antuka karibu sana kandi Imana ibahezagire kandi Imana ihezagire Uburundi bwacu. Amen. Nizeye ko tuzohashika kandi nitwasubira gukenera twizere ko tuzosubira kutwitaba cyane gose avec plaisir. Murakoze cyane. Reka tugire ko tugenda natwebwe kubera amasaha yangeze Sherisa jewe ndagushimire cyane. Merci ndagushimire. Okay, na David ndamushimire. Ndashimiye abadukurikiranye bose ndababwira ngo tuzosubira ku munsi w'ejo ndabakunda cyane kandi mugire aho mubahwe kuganje naho utahasize nka Sherisa. Bakunzi bacu ndabashimiye cyane twagiranye ibihe byiza amasaha 2 turyoherwana twakira umutumire mwabanye natwe turabashimiye cyane. Shimire Boris, shimire Audace bakwadufasha kugira ngo mutubone neza mutwumve neza tubikeshabo. Reka nshimire nabo twari kumwe Negrita twakoranye neza. Ndagushimiye David mwakoze kwita ubutumire bwacu. Ndabashimire rero ndabwiye ko twari kumwe mu gano Be Live Show tuzosubira ku munsi w'ejo. Merci.